Numunezero gusubira kubana namwe bakunze ibiganiro vya HTV ndabaramukije ndabaye kandi nikaze mu kiganiro canyu kiganiro cacu ikiganiro c'intahe ni ikiganiro turabira hamwe ivyo umwami Yesu ariko arakora yakoze kandi azokwamakora mu bugingo bw'abamwizeye. Uno munsi tukaba dufise intahe y'umwe mu barokowe na Kristo, uwo nawe yamukuye kure, yamukuye mu kaboregwe amukura mu busuma, nawe si uwundi niyo yankunze préféré. Turi kumwe ngaha, amahoro niyo yankunze. Amahoro. Murakomeye? Turakomeye. Murashima umwami Yesu. Yesu n'umwami n'umukiza. Namwakiriye naringeze habi. Mbo jewe ndi umupapa. Mfise abana, mu bisanzwe mfise bane. Abana ni batanu, hariho babiri navyaye mu Gahinga. Nkaba mfise abandi batatu ku mugore umwe wewe tubana ubu. Nukuvuga ni batanu. Je mu buzima bwanje nabayeho ubuzima bugoye, ubuzima bwo kugora abavyeyi. Cane nkiri umwana narakunda kugwana. Nibwo buzima nakuriyemwo, naragwana gose n'abandi bana gose. Hanyuma yaho ndiko ndakura naho cyafatwa n'ingeso y'akaboregwe. Iyo ngeso y'akaboregwe rero yoyo yaranciye wahiba, ndabimborerwa biteye ubwoba. Nukuvuga n'umuntu ampaye impuzu, ubwo nyene yapfa kuyimpa agiye naba nahise kuyigurisha. Sivyo? Nukuvuga naho aho rero nari nkiri umusorega, sinari bwaza n'umugore. Ndaba muri ubwo buzima cyafatwa n'indi ngeso igira kabiri bikurikirana n'izo nzoga, ubusambanyi. Ndaba umusambanyi, nyuma y'ubwo busambanyi fatwa n'ingeso yo kwiba. Ariko rero nsubiye inyuma, ukungene nabayeho nakuze ndi umuntu ngora abavyeyi cyane. Narabiba gose. Ukuvuga ngiye mu nzu nabuze amahera y'inzoga, amasahani naca ndayatwara. Nkayashira mu ipantaro nk'uko nkaba mpise. Ico gihe hariyo mwisite naho hari inzoga zizimbutse. Icupa twarigura ngaho, icupa ko twarigura amafaranga 200. Nukuvuga ndose igihumbi. Uwo munsi nirirwa mu kabare nkararayo. Ndaba muri ubwo buzima bw'akaboregwe bwo kwiba abavyeyi. Nukuvuga hari ukuntu abavyeyi banje nari narafashe urufunguruzo ndagenda ndarucurisha. Sukurucurisha mbo hari urufunguruzo nanovye. Nuguruye sanga rugurura mu bavyeyi banje. Kuvuga rero mama wanje yari umuntu yakunda kuba afise ibintu by'amashuka, ibintu nyene by'ibitambara mugabo byaragugwa. Nukuvuga ndabitwaye naronka amafaranga 5,000, 10,000. Nukuvuga 10,000 by'ico gihe byo muri 2000 yari amahera menshi. Aca nigira mu kabare. Ngiye mu kabare, nukuvuga jewe ukuntu nabayeho ngiye mu kabare, nukuvuga nabanzi yuko umumaraya turi kumwe. Ndaba muri ubwo buzima bw'ubumaraya, ndaba muri ubwo buzima hari nabo nazana mwijoro abavyeyi banje baryana. Tukaryama. Mu gitondo ca kare nkabazindura bagataha. Ubwo buzima ndabubamwo. Mu nyuma rero za nzoga ziraheba zirangira wahiba ndatamuhira. Ndatabavyeyi. Canangura ncafatana n'umugore w'icigenzo uko nyene mu kabare. Umugore asumba ngana na mama. Ukuvuga uwo mugore yasumbya nk'imyaka 15. Urumva turaba mu buzima bubi, ntangura kuja kuba muri vya bizu bitugaye. Urabona ntaye muhiri wacu, kandi muhiri wacu ntaco twari tubuze. Ndaba muri ubwo buzima ntangura kuja kuba mu bizu bitugaye, dusaba indaro. Urazi kurara mu kizu kitagira imiryango, kitagira amadirisha. Ndabana n'uwo mugore muri ubwo buzima, nza ndiba abantu, abo nkubita ibiwani, nje muhira. Nukuvuga bancungisha akajisho. Mbonye agasafuriya naca nterera inyuma y'urugo. Nkaca ncinyuma kugatora nkaca nja kugurisha. Ndaba muri ubwo buzima abavyeyi ndabononera kabisa. Ndibuka narigeze gutwara ibintu abavyeyi banje. Bukeye barazana abasirikare ngaha muhira barazana abasirikare. Ndaharira mama wanje nawe ko yari umuntu yakijijwe, arazana Bibiliya ngo ndayitambuke. Kandi narayitambutse. Ariko Imana ni nziza, Imana ntihaniraho, igomba yari kunteza ibyago. Ndayitambuka, ndarahira ati si jewe.
kandi ari jewe. Ariko mu nyuma yaho ndaba muri ubwo buzima nyamugore rero akama yanteye imigambi mibi ngo gende utuko abavyeyi banyu uraba ingene dukenye raba ingene tubayeho nabi abandi batungishijweho n'abavyeyi nkama ndi wa wundi wo kwama nteza induru mu rugo ngo ngende ngo abavyeyi ngo bampe amaparasera ngo je ngo bampe ivyanje ngo ndaba muri ubwo buzima. Uwo mugore twe tubana imyaka 7. Uwo mwahuriye mu kabari? Uwo twahuriye mu kabari tubana imyaka 7 tuvyarana umwana w'umuhungu. Ariko inyuma yaho tutarafatana nawe hari uwo twigeze gukundana mugabo we ntitwabanye. Tuvyarana umwana w'umukobwa. Uwo mwana w'umukobwa ubageze mu myaka 14. Uyo wewe ntitwanabanye wewe twaciye tuvana ko hakiri kare niho nacafatana n'uyo wundi cyo tuvyarana umwana w'umuhungu. Uwo mwana w'umuhungu afise imyaka 12. Wewe yaragumye muhira kugeza n'ubu abi wanje aba muhira ku bavyeyi banje. Rero ndaba muri ubwo buzima bwo kugora abavyeyi ndabiba mu kuvuga narabaye mu buzima budasanzwe ndaba muri ubwo buzima. Hanyuma y'ivyo rero ngomba kuvuga yuko Yesu yankuye ahantu habi nkinwe izo inzoga zaragomba kunyica kuko narazinwa sinarya. Narashobora kumara iminsi 3 ndi mu kaboregwe nibereye mu nzoga ivyinjya sinajya burya abandi bavuga ati ngo reka bagure brochette baje bobo je ntikwaruko. Naragenda nkinwera inzoga nkamara amajoro 3 n'imirangeji 3 ntataha muhira. Ku munsi ugira gatatu ntashe za nzoga nka saa 9 y'ijoro kubera inzara zikagomba kunyica. Nkavyuka mbona icyuya kiriko kiraseseka narabukunye bikanka ko kanura ngaca mvyuka mwijoro. Sasa rero muhiri wacu hari ahantu hakunda kuba hari imyembe. Ngaca mvyuka mwijoro ngira nicwe n'inzoga nkaca namura nk'umwembe nkahekenya za nzoga zikaca zihera. Bukeye mbyutse niho nacanwa kaboye. Umunsi urizina narahatswe kwicwa n'inzoga rero. Sinzi ahantu twagiye tujana n'undi mugenzi tugenda twiba amaferabeto y'abandi. Tugiye kwiba amaferabeto nimba uwo mugabo yoba yari umurozi je ntavyonzi ivyo yagize ntavyonzi bya bintu byafashe jewe. Nca ndafatwa muri ico gitondo nca ndaraba mbo baca baraterura abantu baraza je navyumvise uko jewe ntavyo nibuka ingene banteruye banzana no muhira ku bavyeyi banje. Ariko ndibuka yuko bakinterura maze gushika muhira burya umuntu mu gupfa arabona iyo ari karaja. Jewe mbona abantu banteruye muga nkabona ndiko ndabahamagara mugabo ntibanyitabe. Nkababona ingene bagenda nkabona ingene bandepoje aho hantu nkabona ndabahamagara mugabo nkabona ntibambona. Mu nyuma ndaheba ivyo rero mu nyuma niho abavyeyi banje bambwiye yuko naciye ndadarara umva ndatangura kubira ifuro mu kanwa ndadadara amenyo. Okay ndibera wumva nari napfuye mu kanyuma niho nagera kwikangura. Ivyo byabaye mu gitondo nagiye kwikangura nko mu masaa 8. Ngize ndikangura niho naca sanga aho ndyamye ampande yanje hari hifana hariho n'uduta dukenyi twasigaye. Ngire ndikora kwa hanumva ndatonekara ino hose aho bafashe bafyonda kugira ayo mata ndayamire. Nikanguye ca ndavyuka ca ndataha. Ya mugore twarabana uwo tufitaniye ku gahungu ndamubwira tuzivyambayeko aca arambwira ati najewe navyumvise ndi muhira imbere n'uvyeyi wawe yavuze ati sinzo subire hariya kuko bavuze yuko ngo vyinshi ngo arije ndabitera. Muri ico gihe ndaheba inzoga naramaze imyaka 2 nahevye inzoga. Ariko inyuma yaho nubwo namaze imyaka 2 sinigeze mpeba itabi. Sibigeze mpeba kwiba. Sinigeze mpeba ubundi bwescro bugize ariko ndaheba itabi ndaheba inzoga. Iyo nzoga haciye imyaka 2 ca ndasubira ndinwera. Ndaba muri ubwo buzima mu nyuma muguwo mugore cyo turavana. Tumaze kuvana niho naca ndonka nyina niho naciye ndonka uwo wundi mugore dufitaniye abana 3. Uwo mugore turabana ahumva nasubiye mu nzoga. Nasubiye muri vya bindi ku buryo abavyeyi bampaye indya ngo ndazitahane nk'ibiharage umuceri naca ndabigurisha. Turaba muri ubwo buzima. Ariko umugore wanje akambwira ati none wewe kuri mboregwa ni woheba izo nzoga. Cenga mubwira ati jewe nzoba ndaheba ati n'abasenga mbona taco bandushije. Nari umuntu mu bisanzwe mpinga ijambo ry'Imana. Ariko nubwo nanwe inzoga narakunda gusenga. Narashobora kuba ndi mu kabare
nkaca nsohoka hanze nkasenga nkabwira Imana ati Imana nubwo biruko nubwo ndiko ndanywa inzoga ndakwinginze ufashe sinze gushwana muhira ndakwinginze ninapfa nze ngira iherezo ryiza nkaca nsubira mu kabare nkanywa inzoga ndabibamwo uko umunsi umwe ndagenda ndiba ahantu nivye ahantu ndabwira Imana ati Imana none ibi bintu ko nabishikanye ko navyivye nkabishikana ariko ndakwinginze uzufashe je ndeke ibintu byo kwiba ndayibwira uko nyene kumbe nayo Imana mwijurira vyumva mbo ndigumira uko ndi muri bwa buja ariko ndibuka yuko igihe nari mboregwa narafata ibintu byo mu nzu nkabigurisha impuzu nazigurisha n'amasafuriya nkayagurisha ndibuka yuko nigeze guteka mu kigopo umugore twavanye naratetse mu kigopo kubera twavanye ibintu byose nabigurishije ndafata utuntu twari ngaho inzara igera inyice ndafata ndaduteka urumva ko ari ibintu biteye isoni bantu b'Imana ni ibintu biteye isoni gose n'ukuri narabaye mu buzima bwo kwangara kandi iwacu twifise kubera akaja kwa kaborego ndaba muri ubwo buzima aho nciye hose abantu bakantwenga ikama mbiri zari zarantobokeyeko kubera ubuja bw'inzoga muhira no kuri papa yarampa impuzu hajya umuvyeyi amara umuvyeyi naraza nkamutakambira akama impuzu muga zimpaye naca ngenda mu kabare fisi intunturuka y'impuzu baca fata za mpuzu nziza nkaca ndazigurisha nkisigaranira impuzu imwe canke zibiri nazo nyene haciye iminsi nacangurisha n'umugore wanje yarafise ahantu baragenda bakamuha impuzu mugabo adahari naca ndazigurisha urumva turaba muri ubwo ubuzima bubi abantu bakantwenga ati nomujya n'umwana wa naka se uwameze uko kandi se waratunze ariko ndaba mu buzima bubi budasanzwe harageze igihe mba mu buzima bwo kuja gutora amakara mwiyarara kugira nteke muhirange ivyo ubwo buzima narabubayemo kandi muhira dufise ibintu ariko nubwo byari ko birabuko jewe ndiyumvira yuko ni Imana yari kirabikora kuko nzoronka intahe ndayishingira ndaba mu buzima budasanzwe bigenda uko prefere yahavuye yakira Yesu nk'umwami n'umukiza ryari byagenze gute jewe kugira nakire Yesu nk'umwami n'umukiza hari ahantu hari hishengero hampande yo muhira iryo shengero no kuvuga naragenda nkaca ahantu inyuma ku rugo nkinjirayo nkiba nkatwara bijya bintu bamanika ku ishengero bijya bazibiza amashengero sinzi ngene bavyita vy'impuzu bazibira nyene kugira hase neza nkagenda aho hantu nkafata nk'ibihuzu nkabingahe nkavyiba ibitambara vya decor nkagenda nkavyiba nkabigurisha mbe banyihera ngahe ko banyihera 2-3 umunsi umwe ndabitwara ndabigurisha ariko ndavuga ati ibi bintu none ko ndiko ndabononera kandi nabo babikoresha ndavuga ati Mana jewe ubu ndasezeranye sinzosubira kuvyiba kumbe Imana yavyumvise ndafata uwo munsi ndasubira ndanwa inzoga kenshi na uwo mudayimoni yakunda kuntera naborewe ko harageze igihe abavyeyi banje ndababwira ati mama je ndaheje kubiba sinzosubira kandi uko nabibabwiye sinasubiriye mu bisanzwe kubiba ariko ako kageso iyo naborewe kakaza ikindi gihe kandi ndasubira ndagenda ndabiba ibintu cyane ntwara ibidimwe ndavyibuka ibido n'akadobo aho naborewe ndasubira ndabwira Imana none kamana uko ndibuka ko nagusezerane ko ntazosubira kuja kwiba hajya hano kwishengero ndakwinginze udufashe ariko ndibuka nkiboregwa narakunda kubwira abantu nkababwira ati jewe uko biri kose ndifuza guheba itabi ndashaka Imana izopfuma intera ingwara kugira iryo tabi ndarihebe uwo munsi rero nari niriwe ndakora muhira hari hageze igihe abavyeyi banje nyine barabona ko ntabiba ibintu ariko sinari bwakizwe uwo munsi ndakora mbere amafaranga nayo nayarose ndagenda mu nzoga ndaboregwa hama rero shandibuka umugabo twari kumwe mu kabare yari karambwira ati nawe nyine arambwira ati ndifuza guheba itabi ndifuza guheba inzoga nawe ndamubwira ati najewe ndashaka guheba inzoga n'itabi cyane icontera ingwara jewe bakambwira yuko ugwaye
bakambwira yuko iyo ngwara izohera ari uko mpevye itabi ati jewe no binezerereko kumbe Imana iriko iravyumva. Uwo munsi nyene saa moya y'ijoro canza kwiba kuri Nyarushengero nca ntora urubaho rumwe hariho umuzamu yabaho hantu aca aramfata yari kumwe n'uwundi bace baramfata bamfashe barahamagara n'abandi bantu kandi n'umuvyeyi wanje yaraje koko. Ico bakoze cabaye iki bavuze ati uyu muntu ntitwomujana kuri zone urabona yanaborewe kuri zone naho hari ukuntu hatera amazi ino iwacu mu Kajaga hari ukuntu hatera amazi ugasanga abantu bariko baromoka n'amazi no kuri zone yari yateye baravuga ati ko yaborewe uko ntitwomujana kuri zone yopfa igihano tumuhaye reka tumubohe. Nitwamara kumuboha ejo mu gitondo tuzomenya tumucire urubanza rwiwe na mama aravuga ati ni mumubohe koko bace bandaza ku kiziriko. Ndaye ku kiziriko mu gitondo haza sinzi ko ari umupasitori waho ntavyo nzi acaraza n'uwo muzamu bace basanga amaboko yavyimvye n'ishati nari nambaye yari yakakamye maze gukakama ishati yambaye ku buryo no kuyiyambura ntayiyambura amaboko yose caravyimba. Amaze kuvyimba ndaheba noho haciye hava n'ubumuga bwo ku kuboko. Kuvuga ku kuboko nubwo nziga amaboko ntarenga byambereyemwo intuze y'ubumuga. Hama nta kindi gihano bampaye baciye bandekura cyanda tahanga umuhira ayo maboko acahera aho nyene kumbabaza amaboko aranje nukuvuga muri aya maboko rero amaze kuvyimba nubwo bankanda ntivyahera nukuvuga nari ifise ububabare muri aya maboko imice itatu. Hariho ububabare hazi ibintu bikandira rimwe bikaduga bikamanuka wamengana umuswa hakaca haba n'ubundi bubabare bwaduga nk'umucanwa ushushe gose nkababara nkaboroga hakaca haba n'ibindi bintu byantabagura bigatabagura kandi byadugira rimwe bikamanukira rimwe. Ndaba muri ubwo buzima ikiringo c'umwaka ndi muri ubwo bubabare. Umufasha wanje ico yakora yarankanda niwe yanjana kuri toilette niwe yantamikinga byose niwe yabinkorera n'impuzu niwe yanyambika. Rero ya maboko uku kuboko nako kwari kwarizinze amaboko yose yari yarizinze ntiyarakigororoka. Ndamira imiti biranga ndapima ndasiga amapomade biranga ndakenda ndabwira umuganga arambwira ati uzi n'amakuru iyo ngwara aho twakuhereye imiti nayo dushobora bisaba yuko uzoja mu bitaro bakugirire ama examen bakujane ngo bakujane ni radio ati wewe biboneke yuko hari imitsi idashobora yamaze kuzita umva imiti itagikora wowe utegerezwa kuzoba ikimuga niko muganga yambwiye. Ndumva ubwoba kweri aho rero imiti nari maze kunywa imiti hafi nko kugera ku 30 cyangwa 40 vyanse sinzi ngene ngihamye ndavuga ati reka ngene mbwire umukecuru w'umubanyi uwo mukecuru nawe nyene gusenga vyari bike muri we ntibaza yuko acambwira ati sayingine yoshobora kumbwira ati andangire mu bapfumu je niko nibaza cyandagenda ndamubaza ati bibi none wewe ko wigeze gushwana n'umugabo wawe mukama mwagwanye umugabo wawe kama yaravunika yarakunda no guhinyagara akavunika ukuboko warigeze kumbwira yuko wakoresheje imiti y'ikirundi mugabo mu nyuma arakira acambwira ati ahubwo wamenga ni Imana nyene irikira mukoreramo ati acambwira ati wowe kandi bari bamaze kundangira umuti nabonyene umugore akankanda biranka pe acambwira ati wowe ko twakurangiye umuti bikanka ubu umaze ikiringo c'ukwezi byarazi ico mbona tumbera ku muryango w'amasengero ati tumbere ku muryango w'ishengero nta wundi muti no guha ko vyarase. Muri iryo joro nyene cyandagenda ndarondera abakozi b'Imana baransengera baci bambwira ati aho hari ku munsi wa kabiri baci bambwira ati ku munsi wa gatatu uzugende turafise amasengero. Ndagenda ku masengesho Imana iratangurira mu rutonde rero muri iyo miti ahubwo ndibutse nayo nibagiye uko bampaye ngiye nko kwa muganga ho bampaye imiti ahubwo hoho ndavyiteye canke bakampa ngo vaccinisike
uwo munsi sinaryara. Imana irampa urutonde mu nyuma ndavuga ati jewe uko biri kose reka nkizwe mve mu vyaha. Muri ubwo bugwayi bwanje nyene ndi mu nzu ndasenga ndabwira Imana ati Mana jewe ndi umunyavyaha, nakoze byinshi imbere yawe Mana, ndakwinginze umbabarire, naragucumuye ku vyaha byinshi, narasambanye cyane cyane ubusambanyi, ko narasambana gose, nama ndi wa wundi nama nagwaye zijya ngwara zo mu bihimba by'irondoka nyaba bavyita amabreno niki, nama nabigwaye gose. Kandi ubwo busambanyi narabukoze igihe kirekire, maze no kuba mfise uyu mugore turi kumwe naguma sambana, ariko wowe ntiyabimenye. Kandi maze kuba ngwaye iyo ngwara y'amabreno, kuko ni ingwara uca utangura kuserura amashira, naca ndamuhenda nkazana imiti, naca ndamubwira tuzi n'amakuru ye, iyi miti rero ati nawe mira, ati we ntiwama ukunda kugwara umugongo, ati iyi miti iravura umugongo numire. Kumbe nanka yuko ndamwanduza iyo ngwara, narazigwaye nk'ibihe nka 10. Niho rero mu nyuma ndasenga Imana, ndabwira Imana ati Mana nukuri naragucumuye, ndi umunyabyaha imbere yawe, jewe narakoreye ibibi abavyeyi banje, narasambanye, narivye, ariko Mana jewe ndihanye imbere yawe, ndaciye bugufi imbere zawe, ngirira imbabazi. Nukuri ndihana, ndasaba imbabazi Imana, ntangura rero kubona Imana ingendera mu nzozi, nkabona ikindi gihe Imana iranyereka mbona nakize, ikindi gihe nkarota mbona ndiko ndavuga ubutumwa, kandi eka n'ubu ndakunda kurota mbona ndiko ndavuga ubutumwa, ariko sinzi vyari byo kugeza ubu. Urumva Imana iratanguye irangerera, barampa urutonde, mu nyuma ndaheba ndakira. Mu mezi 3 ndatangura ndakira, mu mezi 4, 5, 6 kugeza ubu narakize. Ndashimira Imana ni nziza, yankuye ahantu habi, ingwara yari yarananiranye, nari namaze kubona ko ndi kimuga, nubwo nubu hatarakira, ndazi ko Imana izonkiza. Ndafise ibyizigiro ko Imana izonkiza, kuko Imana ni nziza cyane. Ndavye ibihe narimwo, ndavye kuntu nari namuga, abantu barambona bakabwira umugore wanje ati wewe ujya mugabo, hariho n'abantu bigeze kuza kumubwira ati none ujya mugabo urindiriye iki kumuta, ati fata abo bana bawe ubujane muhiri wabo, ati ujya nakira umuntu yahejeje kumugara. Kandi koko nari namugaye, ariko wewe ntiyigeza nta akaja mu mirima, ego yaradehukirwa, ariko kubera akunda gusenga yararavye kunta, aguma yizeye Imana, kamaja amasengesho, na jewe ndaja amasengesho, ndaheba ndakira. Ariko ntiyigeza nta muri uwo mwaka wose, niwe yasumira, niwe yagirante. Nukuri nubwo atakazi yarafise, yaraja mu kazi kiwe ka misi yose ko kuja mu mirima gukorera abantu, ariko twarabaye muri ubwo buzima kugeza Imana irankiza. None iyi mwanya n'igisa Yesu n'umwami n'umukiza, ubu namaze kwakira agakiza. Ubu nukuri uko biri kose turabayeho neza, kuko namaze kumenya Yesu n'umwami n'umukiza. Préféré ico gihe yari amerewe nabi, atagira amahoro, atagira umunezero, no munsi préféré afise umunezero, araryoherewe ivy'agakiza, araryoherewe ubuzima arimo. Yego ivyo ndabishima kweli, kuko narimbayeho ubuzima, narimbayeho muri bwa buzima bwo kugira ubwoba. Buri munsi Satani yama yanteye ubwoba, akanyereka yuko ntazobaho. Aho rese nari bwagware, nkiri muri bwa kakaboregwe kanje, nama afise ubwoba, nama mvuga ati ejo nzogya gute, uyu munsi nza kurya gute, nama ndi muri wa muntu w'amanyanga, wa muntu wo kwiba abantu, wa muntu wo guhenda abantu. Kandi koko narahenda abantu bakampa amahera, nzobahiki, nzogenda kwibiki, ndabahe, kuko muhira sinigera mbura utuntu niba. Umva Satani akanyereka yuko ntegerezwa kwama nkina amanyanga kugira mbeho, nkama ndi muri wa muntu w'amanyanga, kandi amahera narayaronka, nkiba nkahenda abantu bakampa amafaranga. Satani akama yanyeretse yuko urumva nari ifise ubwoba bw'ibihe gukubaho, nabona kumengo nta buzima afise. Umugore wanje akambira ati none ntiwobiheba, avuga ati ego gukizwa, mwumva ko nokizwa, muga nkaca ndamubwira ati none gasha nokizwa gute, mwobaho gute,
ego gukizwa ndumva ko ari ibyo ati nakubise amanyanga ahantu mwe mwojya uno munsi niyivye mwojya nkamubwira uko ariko kugeza uyu mwanya n'iyi saha nta kazi ifise ariko ndabayeho kuko ibibazo byanje byose nabihaye Yesu urumva aragenda agakora nkabona turariye canke nanje Imana ikancira inzira yumva inzira z'Imana zirenga ibihombo nkabona turabayeho kandi kugeza ubu tubaye mu nzu nziza sinkiba muri vya bizu by'ibibomoke ubunye ndi umuntu nambara impuzu nkikwiza ndafise impuzu nziza abana banje bamari babandi wasanga niko ndabanobera utuntu mwiyarara utubutura bataye sanga niko ndanobudukara mwiyarara wasanga uturato bataye ari two ndabanobera ariko rabo abana banje barambara abana banje barikwije umugore wanje arikwije naje ubwanje ndikwije nawe nivyo ibona nukuri ndabayeho ubuzima bwiza mba mu nzu nziza irimo amatara n'amazi abantu benshi barabiraba bakanyitegereza ngo ujya ni wa wundi ujya ni wa wundi yaba muri vya bizu by'ibibomoke ujya ni wa muntu yambaye ikamambiri zitobotse ujya ni wa muntu yama yigurishiriza ko impunzu ego hariho bamwe bambona bakangirira ishari ngo ujya ngo nta buzima ngo ujya ngo ariko je ku bwanje ndiko ndabona yuko Yesu yankuye ahantu habi Yesu yarankuye mu buzima bubi nukuri nari mbayeho ubuzima buteye isoni na bene wacu sinashobora kwegera aho bari kuko nari nteye isoni abavyeyi banje nukuri ndi kumwe nukuri hariho n'abantu bakunda kumbo ndenganye bakaca babazanye urabona urya kunuku iwabo bameze kunuku iwabo ariko ubu ndatambukanye n'abantu bakavuga tujya mu muntu Imana yaramukuye ahantu amen nubwo bitarasobanuka neza ariko Imana yarankuye ahantu habi nicyo tuma niko navuga ati umuntu wese ari mu bihe nk'ivyo nabayemo ntatukwizigi aguma afise ubwize kandi umuntu kugeza iyi saha yoba agihema impwemu z'abazima arafise amahigwe yo kugira ubuzima bwiza arafise amahigwe yo kuzobona iherezo ryiza umuntu ataherezo ryiza afise kugeza uyu mwanya n'isahani wamaze gupfa gusa ariko umuntu agihema impwemu z'abazima uyu mwanya n'iyi saha ariko arumva iyi ntahe yanje nafukame asenge abwira Imana ati Mana uko biri kose ko nyihema uyu mwanya n'isaha ndaje imbere yawe unyakiye arabe yuko atanu kwezi kumwe canke amezi abiri azohera Yesu atamugiriye neza urakoze cyane Préfère yego amen Imana ibahezagire ibakomeze ibagumye kandi hariho ivyizigiro bindi ivyizigiro biva mu mwami wacu Yesu Kristo bibuzure muzure umunezero muzure y'amahoro Imana itanga yatanga ku buntu nta mafaranga tuyagura nta kintu na kimwe kindi na kimwe cyo tuma wiheba naho udafite akazi naho wumva umenga ntibiruzura biruzuye ko wuzuye mu mutima biruzuye Imana igohezagire cyane Yesu aravuga ati ngiyo muri ko murasenga mwizigire yuko bibaye jewe murasenga Imana ayibwira ati nuko biruko je ndizigiye yuko ngiye kugira ubuzima bwiza kandi abantu benshi bazobona ibitangaza bibutse kariyeri narimwo kera kanatsinda n'ubu ndazi yuko hariho benshi bareka kuza kubimbwira mugaje ndazi yuko hari abamaze guhinduka baravye bakubonye bambonye jeje nyene ndiko ndatambuka n'umufasha wanje ndumva ko ari ivy'igiciro kinini birandyoherera gose kuko jewe ubuzima narimo bwari buteye ubwoba abantu b'Imana bwari buteye ubwoba jewe nibutse ubuzima narimwo nibutse ahantu navuye ntihagire umuntu yihebura none iyumvire ndiko ndakubwira yuko harageze igihe mu kurya njya gutora amakarabira umugore wanje ndibuka afise inda yanganuko yarurira ku giti c'indimu turiko turahiga utudimu tuja kugurisha kugira turabe ko twogira afise inda inganuko ni nyawege ugasanga ari ku giti hejuru abantu bakamwitegereza ati none aba bantu ubu buzima barimwo twama turiko turashora utudimu papa rero akamambwira ati izo ndimu zanje ambonye gusa yabazi yuko nje kumwononera indimu ariko nta kundi nari kubigira kuko mu bisanzwe ibintu byo kwibana aho nari nabihevye sivyo nari nabihevye ariko nari mu bundi buzima
nta kundi nari kubigenza, nategerezwa kuza gutora ubwo izo ndimu ziwe nkaja gushora. Aho rero ga indimu nta beyi zari zifise, ni ukuvuga utwaye urufuko rungana nk'uko ntibakurenza inoti ya 2. Aho rero tukazokwamana intunturuka n'umugore wanje, abantu bakadutwenga, ariko nkabwira umugore wanje ati kano gakino turimwe aka nako kugira Imana, aka gakino turimwe ntubabare, n'Imana igomba kwihesha icubahiro. Ibi tuzobivamo, ariko ubunye n'ukuri ubuzima turimo turageze mu buzima bwiza. Jewe n'ukuri ubuzima ndimwo ndabunezerewe, kuko ubu je mba ahantu hari amatara n'amazi, sivyo? Ico gihe naba ahantu urazi uryamye mu nzu ukazibona imbwe gusanza aho uryamye vraiment, ariko ubu mbaye mu buzima bwiza. Yesu kweri n'umwami n'umukiza. Ndiko ndavuga ati umuntu ntihagire umuntu yihebura ku buzima arimo, ariko Imana imeze neza, Imana iradukunda. Kugira Imana ize kugutabara, Imana ntishikira, Imana ntigomba gushikira mwiyarara, Imana ntizozishikira ahantu hacafuye. Ubanza ugatunganya umutima wawe, Imana ku buryo niyaza izisange mu mutima wawe hameze neza. Nukuri aho nta n'amezi 3 azohera Imana itagutabara. Amen. Murakoze cyane. Muri kino kiganiro kandi turi kumwe n'umuvyeyi wa Préféré niyo yankunze, ni mama wiwe. Uwo nawe araza kutubwira uko Préféré amuzi, uko amubona, ndetse ni ntahe ya Préféré uko we yamushitse ku mutima, ivyo Yesu yakoreye Préféré. Mbega biramunezera mu Préféré? Mahoro mu Préféré. Ndagize mwaramutse. Murakomeye. Ndashimye. Duhejeje kurikira ingene Préféré yake Yesu umwami n'umukiza, aho Yesu yamukuye mu buja yararimwo. Yavuze cyane yuko yababaza abavyeyi, navyo bikamubabaza. Mbega mama Préféré we no munsi yo ducira ku mayange uwo mubabaro w'umuvyeyi yari afise kera n'umunezero afise no munsi? Yego cyane, ndangura ku mubabaro. Uwo mwana yabaye umwana atugora cyane, nkuko yabivuze yari umwana w'umusuma. Yari bivyo mu nzu, udusafuriya, amasahani, eka sinzi n'ikiyiko, nta kintu na kimwe yasiga. Nama mu ntuntu uraza umuvyeyi n'agasafuriya, ubonye umwana kwivya isafuriya utekamo ntiwobura umubabaro. Isafuriya ntekamo ntiyayigera umutwe, agasahani ntiyagera umutwe. Cambabaje cyane, hari ingeso yari afise. Urumva yari umwana ntiyakora, ntiyarima, ntiyagira gute. Yamara umwana yizindukira ngaha akaryama, akavyuka saa 6, agaca acomoka, akagaruka ku mugoroba. Urumva ntaco namuronka, nta n'isaha niwo mubwira uti nyogereza. Uwo mwana rero niwe yankunze Préféré. Nukuri Imana yaramukunze ko yamukuye kure. Yari umwana ntagiye ku mugoroba, ntagiye yamye aryama. Ku mugoroba atashe ndamuhaye indya zo ku mugoroba, yaca avuga ati izo mu gitondo ndazibona, iza saa 6 ndazibona, nizo mwijoro. Ati uko muzi ko umuntu anywa icayi mu gitondo, uko ajya saa 6 n'ivy'ijoro byose mutondeke ngaha ndabibona. Urumva uri umuvyeyi ntiwobura kubabara. Mwana kama muri ubwo buzima taca nkorera ngo nzane indya mu gitondo saa 6 ndabishire ngaho n'ivyo atari. Musi umwe rero arafata ndamuhinja, aranga kurya. None kutajya kubera iki? Ngo je ngo sinjya ntabonye ivyo mu gitondo, ngo sinjya ntabonye ivya saa 6. Bwabwo kurya ndamuhaye acara bufata arabukubita hasi, aho nyora n'isahani arakandagira. Urumva uwo mubabaro n'umubabaro udasanzwe. Uwo muhungu wanje Préféré nukuri yaratubabaje. Nta kintu yagera umutwe, cyane cyane impuzu za sewi. Sewe nta mpuzu yaragifise, ikirato, impuzu byose yaratwara. Cyabonye yaratwara kugurisha, kuko yabivuze nyene yagurisha ibe ivurufaranga rumwe.
kugeza jeho mbabara ndabwira umushinga nti je kuvubu yashaka azogenda arahena sosubira kumugura n'ikintu na kimwe se wiwe aravuga ati oya bo twenga twebwe tuzopfa kumugurira ashaka gurisha je ndavuga nti je ndi ndakaravye ico gihe narakora ntuyafise uragura nti je sindimo muga se wiwe kubera ihangana akamugurira impuzu yaguze yamugurira impuzu 50 bisenke mire agacagurisha agacaja mu nzoga mu kaboregwe mu biki eka ni inkuru nyinshi nyene ziteye ubwoba umunsi umwe arankorera ikintu byari byarase ko ndacibagira nuko ubunyene yakijijwe hari kuri Nowe hajya nyene twakije umuduga tugiye gusenga caraza arahagara imbere y'imodoka ngo ntimuva ngaha sewe ati kubera iki tutava ngaha ngo ubunyene ngo nkeneye ingodo ati ingodo yiki ngo nawe mweke ntimugiye kuryoherwa ntimuva mu misa mugaca muja kuryoherwa ubunyene nkeneye ingodo ati ingodo yanga ngo samira atego kwera ati none ibihumbi jana uwo bikwaka we wobiza ngo ntimuva ngaha ngo naho aratambikiza numva umubabaro numva agahinda numva ndababa umugabo wanje musanzwe n'umunyamahoro ubundi no kumukubita ari kumukubita mugabo kubera nyene yari umuntu w'amahoro aramureka aramusura nkari yadusha turagenda mu misa tugeze mu misa abandi barasenga je amosozi yaguma cuncubuka ndavyibuka ndi mu isengero baca barantora senge aho gusenga naciye naduka ndarira aho nari mbeje kubona ugwaruka ruhejeje kuririmba bariko bararimba gaca mbona nti umwana wanje bameze gute ca ndarira imisi isohotse mukuru w'ishenge niho yaraye caratuma genda mu mubazi ico yabaye taco nishuye kubera uwo mubabaro narifise basi rero ko je nakuze ndi umuntu akunda gusenga nama mu mitwaro misi yose amafungo fungira ndi uyu mwana kama mu mafungo ngira ngo estoma yari mukunyica kubera amafungo ndabe ko Imana imukiza mugabo byose bikaba ubusa haragera n'igihe ndavuga nti Imana ntijeho nasengeye ndarushe ndabihevye ni washaka kuzamukiza canke umureke biragusha urabyumva hanyuma mugabo nyene sinari ngifata amafungo mugabo mu nyuma hajya senga nyene mugana naracisha mu Mana umwana wanje umwibuke ntazopfire mu byaha mugabo mu nyuma burya Imana ni nziza nuko twe twihuta gushavura ariko Imana haragera igihe nyene iramukura mu byaha nza mbona nyene ico gihe yabibabwiye ukuntu yibye bamufashe ndenganye ngiye kwibarabara barampamagara ati nguraba umwana wawe ndagenda ndaraba batibye ibi nibi baca baravuga bati tugomba tumujane kuri zone nkuko yabivuze timuga ntitumujana ati kwa amazi aruzuye mu gasho yopfira baca baramuboha nkuko yabivuze bamuboshe je ndavuga nti mumubohe kose mumubohe mumukomeshe mumubohe nta n'impuhwe nari ngifise nta n'ikigongwe nari ifise uwo mwana arambwira ngo mama ngo urampeze nti nibakubohe bashaka bakubohe ushaka upfe ko nari nararushe narababaye numva umengo ico mbera ciza nuko yopfa ariko Imana ntishaka abapfira mu byaha ishaka bihana hama rero yaraye kwijoro ryose ari ku mugozi nkuko yabibabwiye sindabisubiramo nyene amaboko arononekara n'ibiki bijya byose yababwiye muga mu Imana igira neza urumva yishaka gukiza umuntu ntiburahiye kumbure yaciye kuri ico kintu cyanyuma wa wundi ati imisi y'igisuma iraharuye ni 40 harageze igihe nyene arakiza basi akijijwe nukuri umwana ndamushingira intaye ubu naho ibintu tubiraza mu rugo ntashobora gukorako kare twaramuhanka ibihumbi 10 aje kugusaba amahoro kamubwiye uti genda utore bitanu genda uvunjishe unzanire 5 nawe tware 5 yabagiye ntiwasubira no kumubona wararondera umwana donko waburiramwo byose mugabo ubu naho umuhadini cakuzana sinashobora kuva muri saro mwende mu cyumba ari muri saro ko yace yikubita mu cyumba kiye mugabo amahera naho ndayasiga ku meza aho niwambwira ati eterega hano hari amare canke yakorokeye hasi nukuri Imana ndayikunda igira neza ubu yarakijijwe ubu ndashima muri make yabaye umwana tugora ntawe uvuga ivy'uwo mwana mugabo Imana ni nziza harageze igira mukiza cyo gituma ndiko nk'abariko baranyumviriza hamwe hogira umuvyeyi yagize ibibazo nkanje areme umunsi umwe Imana izokiza
kuko imana ifise igihe cyayo ntitwihebure nari narihebuye mugamunyu murabona imana yarabikoze nukuri sinidoga ubu umwana ameze neza ndashima imana uko mwejeje kuvyumva uno musi umuvyeyi wa préféré arashima imana ko imana yamurokoye imana imukura ahantu kure gose nkuko mwejeje kuvyumva ahantu ababaje uno musi mama préféré ashima imana ko préféré yakijijwe ko préféré uno musi ari umuntu yahindutse ari cari mwigisha kuri iyo ntahe nyene mama préféré twashaka mbega none uno musi ni igiki kibahimbara muri préféré ni uko kuntu atagikora bimwe vya kera cyangwa nuko kuntu yuzuye amahoro n'umunezero bitangwa n'umwami wacu Yesu Kristo bitimpimbara cyane nabibabwiye ubu naho tworazi ikintu hanze ntakorako naho yoza agasanga ivyandagaye urazi mu rugo rw'umuntu habibi naho yosanga isahani naho yosanga impuzu twanikiye ntakorako ariko kari impuzu zose yaca yegeranya gatwara n'impuzu z'abapangayi nama muri serera misi yose ariko ubu ndashima imana kabisa imana yaramukijije taciba ubu ndabibona neza sinkekeranye ko ndabibonera ku byose izenga ubu naho turazi ibintu mu rugo ntabwo tuba dufise ibintu bisanga uko wabisize urumva ndashima imana imana ishimwe cyane amen imana ishimwe iyo izi kurokora abayo ikaremesha abavyeyi ndetse ikaremesha ababanyi ikaremesha ndetse n'igihugu préféré aho yavuye uno munsi n'umuryango uri kwishima imana mugabo kandi hari n'abantu bahora bibwa abantu yahora agirira nabi mu kubiba mu kubatoteza uno munsi nabo nyene bafise agahenge kubera ko préféré atakibikora imana ishimwe cyane gose mama préféré imana ibahezagire mwakoze kugira ico tubwiye kuri préféré imana ibagirire neza yego cyane gusa nibagiye akantu kamwe yarafise strategy yo kubesha ati narakijijwe tugaca tuja muri iyo narakijijwe tukiyandagaza tukabona ngo yakijijwe ibintu ugaca usanga yasuye muri vya bintu ku buryo nabo bavukana baguma bavuga ati mama ntimucira agati mu gihugu préféré ubwo niyo amategitike yiwe mugabo kabisa ubu ndabona ko yarabihevye igihe si gito abihevye ndashima imana kare yari iyo strategy yiwe akakubwira ati narakijijwe akakwereka ko yakijije akakwereka ko yahevye akakwereka ko yahevye inzoga mugabo ubu inzoga ntapinye itabi yavuga ati ryari ryaramunaniye guheba ariko byose yarahevye ndashima imana kabisa mwakoze cyane twagize n'amahigwe yo guhura no kubonana n'umufasoni wa préféré nawe suyundi ni Ndacayisaba Yvonne numwe préféré yatubwira mu ntahe yagoye niwe yamugwaje yaramwihanganiye muri ya magogwa yose muri kwa kutamenya kwiwe uno musi niwe babanye impore barafitanye n'abana batatu bamaze imyaka 6 bubatse amahoro Yvonne mahoro murakomeye takomeye uno musi ndashaka utubwire gato préféré wo muzi gute umuzi kuva ryari kuva ico gihe umuzi uno musi naho umuzi gute ubunye ndamuzi yaramenye imana yarakijijwe ariko mu minsi yeze yari umuntu agoye cyane aje n'angana muhira ntibanezerwa n'angaha twama turashwana maze nuko gusa nuko nihangana handi n'ingwano zarahakwa kujamwe ariko je kuko nakuze ndo umwana atekereje je na kuva ndi umwana muto nakuze ndi mu gakiza nico cyatumye jewe rero urumva byacako byose nabyihanganira no muhira bimeze neza naharonka ijana ryarizana uko nyene tukarimanyiranira ukuri n'impore bimeze neza mu misi heze préféré yari mboregwa préféré yari umusuma préféré yaragwaye wotubwira gato ingene ivyo bihe mwabibanyemo muri babiri kigihe jewe nari mpejeje kuvyara uyo mwana ubona kubagana cyane uwo mwana mpejeje kumuvyara haheze iminsi mikeya acaja mu izo ngorane agiye mu ivyo bibazo nyene jewe canda nibereye hiyo kuko yaraje mu kaboregwe nkibaza nti yaraye ngaha naza kuraba ngaha hari igihe nasanga atariho yaraye ariko mu munsi agira ibibazo nasanze ari ngaha nza n'umutima waturutse nibaza nti umwana wandi bazomunigira mu mayira abiri kubera hari igihe yamara n'iminsi 3 adataha ariko muga nkiremesha nkasenga imana n'imana jewe n'ukuri jewe ntabara umufasha wanje mve mu kaboregwe shitse ngaha rero umwana wiwe
ni umwana arerewe ngaha nyene baca arambarira ati papa burya aragwaye. Umutima uca uravuduka ndaja kumuraba nsanga amaboko yose aravyimbye ko babivuze nyene mbona aragwaye. Arambarira ati burya nagira ngize isanganya ndagwaye. Ndamubarira noneho vyagenze gute? Reka ndakubarira. Caguma ngaha ati n'imiti barantamika. Jewe nane ndamubonye nimva turaganira cyane namubwira nti dutahere. Arambwira ngo reka ndaza gutaha ndaza kuza bukebuke ku mugoroba. Ca ndataha ntashe ku mugoroba mwanya muto yaca arizana. Amaze kwizana jewe ca nyene ndavyakira uko nyene. Ivyakurikiye no kuvuga yuko mu bihe nabayemo navyihanganiye ariko muga harageze igihe haza ibintu binaniza abantu barambwira ngo ni umute wigire ku wundi mugabo uwo muhebe uwo yamaze kumugara ntaco azokumarira. Ndavuga nti jewe nzobigumamo uko nyene nzovyihanganira. Hama rero urumva muko kugwara kwiwe ni jewe namugaburira nije namutamika nkaca rero nja guca ingero aza duca ingero agenda nkakora hama nkaca nibuka ntibu yamara nasize umuntu agwaye abwira umuntu ampemba amafaranga rega kugira nje kuraba umuntu agwaye ntaco yifasha ntaco agira nije ndamufasha byose ntihabaho umva byose urumva nije namufasha ikintu gikenerwa ku muntu byose nkamufasha. Hama rero ndawa mu bwo buzima ariko bumva amajambo y'abana sinayumvirije ariko mugahagaze ko ndamugaburira nk'ibintu by'ubugari byarangora cyane. Naribaza none ubugari bw'imyumbati ndamugaburira gute ko mbona bugoye n'ikiko ntibikunda. Byasaba ko ndamutamika ntibyari byoroshe sinorohewe ariko Imana yambaye hafi. Nyene hama aratinda araja mu gakiza nyene neza yakiriye mu masengesho. Uno munsi wewe préféré mubanye gute wumva ubiryohererewe wumva hari ikintu kinini cahindutse muri préféré? Carahindutse cyane kuko yakiriye agakiza kuko yavuze ati je ko mbona nkiriye ngaha amasengesho ati nzobandanya. Ubu mbere aranasenga konsuvya cyane aransuvya gose mbere ukuntu we waravyitwararikana cyane mbere gusuvya na jewe nari ndanakarimo. Ubunye bimeze neza nta kintu na kimwe anyima kandi nayo ntaco ndamunyegeza bimeze neza nta ngorane zirimo. Préféré aruzuye amahoro n'umunezero avuga ati ntaco bivako nta kazi mfise nta kintu na kimwe ariko numva ndyoherewe kuba narakiretse umwami n'ukwiza niko bibona. Nanje ndaryoherwa kuko urumva jewe urumva ico gihe urabona amaze umwaka urenga adakora akazi ariko jewe numva nagumye nguma nkora Imana nyene ikongera igahezagira tukaronka ivyo dufungura kandi mugabo adafise akazi abantu bakambwira ati ko adafise akazi ugiye ku kazi musigara n'urya mwana uko ntaco aba ariko arakora hama nawe amurere. Ndababwira je urya mwana nawe yoshobora umuntu w'umugabo sinzomushigana n'umwana ngo ni kubera yirirwa muhira atakaza afise je nzomutwara kuko niko kazi Imana yampaye. Je nemera nkamutwara mu murima buri yaguye mu muceri byose nkavyemera uko nyene nkakora nyene nkakora nezerewe n'ubu ndanezerewe n'ukuri sinidodomba ngo mvuge ngo jewe ngo umugabo wanje ntakora none ndafise ingorane ka nta ngorane mfise. Je numva nguwe neza kubera Imana yampaye ubuzima numva ndakora singwaye kuko navuze nti ubuzima mbaze kuba ngwaye niho ubuzima bwaba bugabanutse. None ubu ko nkomeye mvuga nti ndashima Imana kubera ko nkomeye. Yvonne uno munsi préféré yarakijijwe Imana yaragutabaye nawe nyene yaramutabaye uno munsi mwubatse urugo rwiza none nigiki umusengera préféré nigiki umusabira ku Mana kugira ngo préféré nawe abandanye muri iyo nzira y'agakiza? Ndamusabira ko babandanya ari imbere yayo kugira ngo Imana yo ibandanye imuhindurira kuko ni byinshi akiri hano ku isi izomuhereza ni byinshi yamaze kumenyana nayo byinshi zobimuha naho kazatagira abantu benshi bamutuma namusuzugura Imana izokamu ngo nije ndumugore ngo nije ndumugabo byinshi nyene ibintu nk'ivyo ariko mu ijuru hari Imana byose izobikora. Amen. Murakoze cyane. Nino kuri iryo sengesho ry'umupfasoni wa préféré duciye duhereza kiganiro cacu mwakoze mwebwe mwese mwako muragikurikira nkuko mwavyumvise. Imana ni nziza, Imana yazi kurokora abayo kandi Imana irafise ibintu byinshi mu kiganza cayo ibikiye abayizigiye abayikorera abayikurikira. Mwakoze mwese kubana natwe muri kino kiganiro abafise imitwaro abafise ibibaremereye nka mama préféré nk'umudamu wa préféré nka préféré mwese turabifurije agakiza
turayifurije umunezero n'amahoro bitangwa n'Imana bitava ku kintu na kimwe cyo muri nosi ariko biva kuri yo. Imana ibahezagire.